Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe. No kuvuga iyo ngwara igiye gufata umuntu uza gusanga agira agakorora. Muramaze kuvyumva ku ngwara nyinshi harimo n'ingwara ya grippe. Sivyo none? Umurwayi araza no kugira ubushuhe butarengeje cyane buhera kuri 38-39 kuduga bivanye n'ingene umuntu ariko araremba. Hanyuma noneho ugasanga biragoranye kwahema kuko murumva yuko igihimba kiza gufatwa cyane ari igihimba c'ihemero. Ugasanga rero ntashobora guhema. Iyo adashoboye guhema nabuza gusanga apfuye kubera kubura impemu. Ubuze impemu muti none iyo ngwara yandurwa gute? Urumva yaravuye mu Bushinwa, ubu twarumvise yuko n'ibindi bihugu byashikiriye. Murumva Ubutaliyano, murumva Etats-Unis, murumva za Espagne, murumva za Iran, no muri bino bihugu banyu. None mwibaza ko iyo ngwara yashitseyo gute? Dusanga le virus ica mu mate, kubera yuko twabonye ko ikunda muri appareil respiratoire. Ahantu dushobora kudifiza virus ni igihe tugize gute, dukoroye cyangwa tugize gute, twasamuye cyangwa tugize gute. Ni reflex isanzwe imeze uko, uza gusanga umuntu yagize gute, ikoze ku munwa. Ni ukuvuga urashobora gutora virus ku munwa ukayidepoza ahantu, cyangwa naho urashobora gukorora. Hano mu Kirundi turafise umuco mwiza kugira ngo abantu badutwenge mu gukora mukagira gute. No kuvuga je depose kwa le virus muhehe mu kiganza, hanyuma ncangiriki je depose le virus kuri surface canke ku muntu canke no ku bintu. Muri kumwumva ingene le virus yavuye mu kanwa, yavuye muri appareil respiratoire. Donc c'est là tout, c'est le contact interhumain et les surfaces canke les objets. Urucanco rugira kabiri rukinga ingwara y'agasama na rubor ni ngombwa ko umwana wese akwije umwaka n'igice kugira dukingire amagara yiwe.